iyo sindi rero ni Aigle Noir yakinye CAF Champions League ndetse na Flambeau du Centre yakinye CAF Confederation Cup. Iyo migwi uko ari ibiri niyo migwi twovuga yuko yari kwitwara neza mu ntango zino championnat, umwe ari wa mbere n'uwa kabiri, ariko ukabona buma muri razi kabiya kabiri canke no munsi turabona vision y'imikona ca mbere. Edgar uko yibona hariho ivyo dukunze kubona ku migwi iyisohotse gukina izo nkino, nivyo iyo bariko barategura barashiramo inguvu nyinshi kuko baba bagiye gukina inkino zidasa nizo bariko barakina hano mu gihugu muri championnat. Bavuga bati tugiye guhura n'abandi bakomeye, dushiramo inguvu nyinshi. Twarabibonye yuko ndetse n'abarongozi b'iyo migwi bashizemo agashiruka bute kenshi, ako nako karatuma abakinyi bisirpasa bakavuga ati ijya noti ntincike. Kuko iyo umuntu Edgar umubwiye ati nkorera iki ni wagishikana ndaguhaye amafaranga nuko mu mutwe uwo bamaze gupanga iyo note, ukavuga ati iyo note namaze kuyipangira ibi, nimba ari projet mfisi yi aga projet nzo wandagahejeje, urumva. Ariko wewe uja mu kibuga kuko ivyo cyatavyibuka pira twarawukinye, hari gihe washobora kumva mufise match hakaza kumbure president kumbure vice president canke aba membre de l'équipe bakaza bakavuga ati iyi match mukayitsinda ndabemereye iki. Namwe rero mugiye hamwe muri abakinyi muravuga muti sha iyi match tuyitsinda, murabona yuko twahora tunka prime de match ngana gutya. Ariko no munsi haje umuntu aratubwira ati jewe ndemeye prime de match yi match mukayitsinda mwese ndabaha amafaranga aya. Kiyumviye prime de match kubira sara. Aje kuvuga haraca hazu yundi akavuga ati na jewe ndemeye iyi match mukayitsinda jewe nzobahaye amafaranga maguye ya Edgar. Abakiye kavuga ati mwabantu tugiye ukina no mu gukomeye mu gugoye, ariko twitange iyi match tuyitsinde kubera twemera ibintu byinshi. Rero bigasaba ko mushaba inguvu nyinshi kandi ikintu ciza hari gihe bicamwo ugasanga muratsinze. Determination kerekana yuko kabisa ico kimwe mu gikeneye, harakeneye yo motivation. Rero two turaba kuri Flambeau du Centre Aigle Noir ni inguvu nyinshi bakoresheje. Aigle Noir yatwara igikombe mwaka uheze, baragiye gukina muri Champions League, barahuye na Al Ahly baritanze, ariko bihazi bavuyemo. Ariko tubiravye Edgar, mbega iyo migwi ni yagaruka uwo muvuduko uzogumako? Hari gihe twigeze kubona imigwi iva hariya ikaza imana nk'isubira inyuma. Mamuru twarabonye, Vitaro twarayibonye bigora kuko nivyo yahejeje mu mwaka uheze muri Big Four, ariko siko twiteze. Twavuga tuti baraje baheruka gutwara igikombe, kumbure aba bakabiri canke abambere kise ko twakina igikombe kandi, ariko twama tubona imigwi ikisa nk'igabanukiwe. Ico birashobora gusura kuba kuri iyo migwi ibiri. Yes, kino waruza ati mbega imigwi ivuye mu marushanwa navuga ati mpuzamakungu, ndavuga ku ruhande rwa Aigle Noir ni muri CAF Champions League, ku ruhande rwa Flambeau du Centre ni muri CAF Confederation Cup. Ati mbega uwo muvuduko navuga ati bari bafise mu nkino mpuzamakungu bashobora kugumana? Navuga ati ko biri kose ego barasezerewe kandi mu byo twabona twaravuze neza ko amahirwe ntiyari menshi kubandanya kugira ngo bashobore kuronka ubwo burenganzira bwo gukina inkino navuga ati izo mu matsinda. Nuko rero Aigle Noir yasezerewe na Al Ahly, Flambeau du Centre isezererwa na Singida Black Stars. Ikindi waruvuze neza ati mbega ubwo izo nguvu bakoresheje mu nkino mpuzamakungu baba bagiye kubandanya kuzikoresha ngaho iwacu muri Primus League. Je ndiko ndabona imigwi nka za Aigle Noir hani wacu ho biramaze kutwereka urugero navuga ati gwisononuye isumbye yindi migwi isanzwe kinisha ca mbere hani wacu. Ndiko ndabona no mu nka Aigle Noir ntugiye gushyira ibigwanisho hasi namba na gatoyi kuko numugwi imyaka nk'itanu iheze guco umaze imisi twereka ko haba mu burongozi bwabo barabashigikiye, haba mu bakinyi hagati yabo hari motivation bagenda bararonka mu izi match za Primus League. Ukabona ko ni Aigle Noir itateze namba gushyira ibigwanisho hasi, ahubwo igiye kubandanya itegura izi nkino za Primus League kugira ngo ibandanye igumana bya bibanza byayo byiza. Mwaka kanya Aigle Noir navuga ati iri mu kibanza ca kabiri n'inkino z'ibirane zigera kuri zibiri kiki. Mu gihe Vision ari ya mbere n'amanota agera kuri 21 isumbye amanota agera kuri 3, Aigle Noir hari kifise ibirane bibiri. Numva ko Aigle Noir niyaza igakina inkino zabo zibiri hamwe n'ikirane navuga ati kitoshe na gatoyi kuko mw'ibyo birane bibiri barafise nk'umugwi wa Bumamuru.
Bumamuru umwaka kanya nayo nuvuga ati iri mu bibanza bitatu vya mbere kugira gatatu n'amanota nayo nagera ku 19 urumva wayanganya na Aigle Noir Fighters ariko Bumamuru yoyo nayo nifise ibirarane bibiri urumva ko mu gihe urwo rukino rwoga ibyo ruvuze ku ruhande rwa Aigle Noir bakarutsinda bashobora kuca bashiramo caka inyuranye hagati yabo na nuno mugwi wa Vision bagashiramo ikinyuranye hagati yabo nuno mugwi wa Bumamuru ndiko ndabona renga Aigle Noir target ya mbere nukwiruka ku gikombe ca Primus League kandi birashoboka cyane kubera ko barabitweretse ko babishoboye kugitahukana barabitweretse ko bari capable yo gushiramo ikinyuranyo hagati ya Aigle Noir n'iyindi migwi novuga ati genda kuyikurikirana ikayichallenging ahantu ndiko ndabona ni Aigle Noir ya mahigo yo gusubira guseruka mu mwaka uza muri CAF Champions League ayo mahigo arahari aya mahigo arahari kuko nayivuze neza ati mu burongozi twarabonye ko Aigle Noir bayishigikiye cyane burya Vision Aigle Noir bafise si yo gutahukana no Primus League gusa Aigle Noir akeneye kwagura izina mu nkino mpuzamakungu kandi turavye mu byo bariko barakora turavye integuro zabo turavye uburyo bagenda barabishiramo turabona ko Aigle Noir mu myaka iza ntituze dutangaye tubonye mu matsinda ya CAF Champions League cyangwa kanagerana kure kuko ni ikintu tunyotewe turamaze imyaka itari mike mu gugeza kubikora n'Vitaro ariko haheze imyaka myinshi cyane ndabona umugwi navuga tugira mu matsinda nazarega nakazi ka Aigle Noir n'uburongozi bwabo nubwo ati na staff ko kurabira hamwe nyene baraye igikombe ca Primus League baciyegereza kugira ngo bazi bashobore kuronka amahirwe yo guseruka mu mwaka uza mwizikino za CAF Champions League namanje basezerewe bahakuyicikwa bahakuyicikwa kuri Flambeau du Centre nawo n'umugwi nubwo waserutse muri CAF Champions League sinovuga ati ni nguvu nyinshi wasumbije abo bagenzi babo kuko bakinye finale na Musongati mu gikombe cy'umukuru w'igihugu aza kuyitsinda ariko ugerageje kuraba ugashira ku munzani nabona ko ni Flambeau du Centre nayo igomba kuza ukonvenkana uvuga ati abakunzi ba Primus League muri rusange kugira ngo irabe ko swate gutahukana ico gikombe ca Coupe du President kubera ko nico tuzi ko gitanga uburenganzira bwo gukino inkino za CAF Champions za CAF Confederation Cup ariko biragoye kuko turazi ko iki gikombe hari imigwi myinshi igishira muri projet Bumamuru iki gikombe zirakigwaye kenshi zizamusonga ati iki gikombe zirakigwaye ariko biri kose ni Flambeau du Centre nabo mu burongozi baratweretse ko uno mugwi wawushigikiye ndiko ndabona renga ya challenge hagati ya Aigle Noir na Flambeau du Centre na Hiraja turashobora ko ino migwi isubiriye gusohoka ariko amahirwe menshi ndiko ndabona Aigle Noir ari mu mwaka uzizoshobora gusubira guserukira Burundi mu nkino za CAF Champions League kuko iki gikombe ca Primus League ni igikombe ubona ko sindiko ndabona umugwi waza kuyicalenginga ngo bakibakore mu myanya y'intoki ni ikintu nivyo birashoboka nkuko tubona Aigle Noir ishobora kubikora nkuko yabikoze mu mwaka uheze ariko hariho n'ikindi kintu Edgar tubona yuko hano mu Burundi biriko biraba muri no championnat y'iwacu biboneka yuko hari ukuntu tubona yuko sinzi ko novuga yuko turamurira abandi hari ukuntu two turabona abakinyi igituma mvuze iyo migwi yuko ishobora kuza gasubira inyuma hari ukuntu tubona abakinyi iyo bari ko barakina championnat bararonka ama offer atandukanye nk'ubu urashobora kumva muri no championnat novuga nk'abakinyi babiri twaba tumaze kumenya kumbure ho bari habandi muri Vision twafite umukinyi Joseph Shimirimana ashobora gushimwa akaja gukina mu kindi gihugu ico ni ikintu ciza ariko hari gihe bishika ivuye sanga ishize mu gihengeri uwo mugwi ariko muri Vision ubu ni bon nta kibazo bari no mu kibazo cyambere ndiko ndavuga muri Flambeau du Centre twumvise Tsom naba agiye kuko biko ravuga yuko ari hundi mugwi uri kuramurondera autoronga mu Burundi ashobora kuba agiye kugeragezwa ni ikintu ciza cyane gose kubona umukinyi ateye imbere ariko okuri ya championnat uwo mutete mwari mukeneye cyane hama mugiye kugaruka kumbura umukinyi bari mu bitere wanyu kumbura umukinyi wa defenseur wanyu kumbura bari umunyegori wanyu mwiza ariko yagiye kumusubiriza si tic-tac ugasanga hariho gusubira inyuma kw'imigwi kubera abo bakinyi kumbura bariko baragenda kuronka amawafu navuze nti si bibi n'ikintu ciza ariko hariho impact bigira umugwi ugasanga umugwi wari ikomeje ariko usubiye inyuma ivyo navyo ntibishobora kugira ingaruka muri ino novuga yuko ino championnat ngahi wacu
warubuze neza ati nkuno mukinyi ni Edson Munaba yagiye no bwa turugamba rusa n'urukomeye kiki yagiye urugamba rusa n'urukomeye kuko yagiye adakinya urukino rwo gusubiriza bari bafise hagati ya Singida Black Stars n'umugwi wa Flambeau du Centre ahubwo ca nibaza mbega nihe close wari bafatanye n'uwo mugwi kugira ngo agende atafishije kugwana no bwa ati urugamba rwa nyuma bari bafise ko twibuke ko igitsindo basindye kuri Stade Intwari ni Edson Munaba yagitsinze ikintu zogitohoza mu mugwi Flambeau du Centre tumenye impamvu umukinyi nk'uwagenda urugamba bari bafise kiki rindira urugamba bari bafise niko ndavuga match retour nabona Singida Black Stars atayikinye begiye close on very positive kabisa amasezerano bagiranye hagati yawe niyo club agira gem yobara amasezerano ameze gute kujya guko umukinya agenda adakinye urukino rwo gusubiriza ahantu je ndiko ndabona mu ikosa ku ruhande rwa Flambeau du Centre no burongozi bwabo umukinya urazi kare we yarabahetse urazi ko nico gitsindo kimwe mwaronse niwe yakibatsindiye kandi tuza akamaro kuno muhungu mu busatirizi bwa Flambeau du Centre ariko baramuresa aragenda iki kintu sindiko ndakibona din côté ili positif na gatoya ariko uri kuraraba gutyo nakubwiye nta muvye ashobora kwa ko mukinya atera imbere c'est vrai arashobora kuba afise amasezerano y'umwaka umwe imyaka ibiri ariko iyo hariho offre ije haraza nimbaro mu agent wiwe akavuga ati uyu mukinyi ndaramuronkeye umugwi hari disons muri Kenya canke mu Buganda bari bashaka ko agenda kugeragezwa muri uwo mwanya baravuga bati c'est vrai turafise urukino rukomeye ariko iyi ni n'umuryango wugurutse kuri we rero iyo umuryango wugurutse il faut profiter parce que hari igihe n'abakubwira ati amahigo ntaza kenshi rero bakavuga ati OK on va gérer ivyo dufise avec nabo dufise urumva uyo nta kibazo arashobora kugenda kugeragezwa on sait jamais ashobora kuronka iyo equipe kamushima rero ni kintu ciza mvuga nti gishobora gutuma equipe ega musanzwe ni nko kubasi byabaye la nepasi c'était la nepasi avant la nepasi aha nta kibazo yibonamo kuba uno mukinyagi yatafashije kuri match ya Singida Black Stars yego niterambere giyo ariko baza umusozi wari ubarindiriye none ndakubaza ikintu kimwe kuri Vitalo yatwaye igikombe cyo nga muri Primus League hama hageze ko baja muri Champions League abakinyi nka batanu bari bamaze gusohoka muri Vitalo kandi beza kuko urazi yuko izi nkino ziba championnat indi yamaze gutangura rero vyumvikana c'était très difficile kurotena abo bakinyi kuko umukinyi abaye mwiza avuze ati jewe ndarose offre yo hehe yo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ubu natingiye muri Kongo ubu natingiye muri Tanzania biragoye gufrena uwo mukinyi kuko abafite amasezerano nawe mwaka umwe c'est vrai canke nawe bari ibiri uravuga uti ndagukeneye muri Champions League ariko aronsindi of eske ico kuko ikintu ciza kuko ni n'umukoca ashobora kuvuga ati jewe namateka kuri jewe guhagarara kuri bando touche nakinye champion ni 7 nziza yarabaye head coach kuri match za Champions League Vitalo canke Flambeau du Centre canke Aigle Noir iri kirakina izo nkino biraja muri CV wawe nk'umukoca umukinyi dome maravuga ati muri palmarès yiwanje narakinye zino nkino ariko hari igihe bavuga bati ariko gukina izi nkino biza kumpiki ko jewe ndose ni example ko jewe ndose equipe ya Rayon Sport kirandondera kandi vyihuta ukacuvuga ati nukuri mu mbabarire reka ntante iki kintu kuko giye ni terambere kuri jewe nico twabonye kuri inde kuri Vitalo yacisubira inyuma parce que ntiyasubirije babakinyi muri muri voie nziza yagize ati tuzana abakinyi bamwe hirya barazana muri Kongo barazana abandi ngo bavuye za 3e division baravuga ati nabakinyi bakomeye ariko twese turavuga tuti no ntushobora kuvuga yuko umukinyi nka Fred ameze neza ari umukinyi yakinira hagati neza ushobora kumusubiza n'umukinyi aje mushasha nimba ari umwataka mwari mufise ashobora gusubirwa n'uyundi avuye mu kindi gihugu saprandita ugira menyere ivyo vyose birafise impact vyarabonetse nyene Vitalo cisubira inyuma gato en fait kiki sinanse iterambere ry'abakinyi sinanse iterambere ry'abakinyi kuko umukinyi nuwokina kandi agatera n'imbere naho kwifuriza umukiguma kina Primus League umwanya muremure iyo offer ibonetse kandi akaba ari nanziza
gusohoka n'iterambere ku ruhande rw'umukinyi n'iterambere ku ruhande rw'umugwi ariko ico nari ngarutse ko uno mukinyi Edson Munaba yasohotse novuga ati mu mwanya utari mwiza mu gihe bari bafise umusozi ubarindiriye ndavuga Singida Black Stars umukinyi muzika batsindira ibyo bitsindo nabike biboneka akaba ari babitsinda akagenda uko nibaza ko ku ruhande rumwe hari amakosa ubona nyine ko yakozwe mu burongozi bwa Flambeau du Centre ntituzi Claude icivuze ariko n'ikintu tuzobatohoreza tumenye neza ati mbega uno mukinyi ko yagiye adakinya urukino rwo gusubiriza byoba byapfiriye baravuze reza ati hari ukubona abakinyi bakomeye abana bariya bagenda barasohoka umwaka ku mwaka ico cyo tukibayemo mu myaka nk'itanu 10 iri kirarangira twarakigarutse ko tuvuga ati Kabeza baranga Primus League uzura nko muri 11 baba bagize saison bajya 11 batogwamwo baranze saison usanga dusigaranye nka batatu atari Aigle Noir iri mu nzira nziza yo gushobora kugumana abo beza bafise iyindi migwi sindiko ndayibona nubwo bushobozi bwo kugumana abo bakinyi beza baba bahasanzwe kandi ico kirakunze kutugonga rimwe na rimwe umuguka wa mwiza ino saison nimba batwaye coupe du president bakaca bagurisha ama elema yabafashije ubundi mwaka twama tubona ko bibakorako ningaho uri kurabona niyo tugiye mu nkino mpuzamakungu usanga ataho tugeze kuko umukinyi mwiza yagufashe turabonye mu mwaka weze kwa Vitaro Yanga yabakubise ibitsindo bingahe match aller retour sibishika 10 kuko bagiye bajya beza bafashije gutwara igikombe atabo bafise nico rero n'ikindi kintu naco to kurabira hafi mbega wa mukinyi ko tubona izi prime de match zitangwa mu nkino mpuzamakungu nta kuntu zo kwifashisha mu kugumana wo beza baba bahariwe bakawongera ko gashara nayo mafaranga bagaraje kurondera hanze bakaba navuga ati kontra imeze neza yatuma umukinya guma ngaho kuko nimba buri mwaka urera usohora biraza kugorana ko tubona ya Primus League igiye kurundi rwego nkuko twifuza kuyibonako nuko twamatwo turabivuga tuzogwa tubivuga ariko urashaka gutanga nawe intererano yawe kuri YouTube wandika ijambo Buja Media wandika uravye tukunze kubona imigwi ivuye kina zino nkino nyafrika hari gihiza isubira inyuma mbega bwo bari uburuhe mbega ko bari ku nova kudende bukigwa canke ukubona yuko ati vyanse hariya abakinyi barazana yo fatiye kuko baba ari determiner gusumvya bagasanga kumbure imigwi yo ngaha yoyo champion barayikina ariko inguvu si nyinshi inguvu zo muri zya nkino niyo muri championnat ndibaza Edgar uri kurabona nka vision no musimu kibara ca mbere irashaka kuvuga ati twe tugiyokera na Garage Express nivyo si match yorosha ariko hari ukuntu bayiprepara kandi cyaravuga ati tuzoyitsindi iyi match ariko umuntu ariko prepara match Al-Ahli ntasanzwe ko prepara match ya Garage nibikunda rero vyumvikana nibagaruka bizobasaba izindi nguvu nyinshi SK bazoguma ba kuri top niveau kumwe tubabona canke bazogabanukirwa ntawo bizi vyose birashoboka byose bikora umucoach ashobora kugumana babakinyi ku rwego gwiza avuga ati ivya hariya biraheze ariko n'umukinyi Edgar hari n'ikindi kintu twibagiye n'umukinyi arashobora kuvuga ati disons kuri Flambeau du Centre Singida Black Stars kwavuga uti c'était possible yuko iyi match tuyitsinda habaye ibi ukora iyo frustration kaba kubera wa mukina kubwira yashize mu mutwe y'amafaranga haya musanze kintu y'amafaranga n'ikintu kibi yashize mu mutwe cyo kintu rero psychologique mu mukina arashobora kumererwa nabi même na le coach ntabimenye kubera kanoti ka motivation ya motivation ashobora kuvuga ati Jay nayishize je dois avoir cet argent kandi ndayifitiye des projets je sais pas iyo mudatsinze le coach ntavyamenya psychologiquement arashobora kononekara mu kintu ico no cemera iyo batsinzwe ntavyamenya le coach aba ati twatsinzwe umugwi wa Singida n'umugukomeye ariko wa mukinyi we ntavyabona ababona ati kumbura ati ebana jewe kuri izi 15 million nari nshaka kwigura akamodoka cyane nshaka
kugira ubukwe ati byose biguye mu mazi rero wa mukinyi lo coach ntavyamenya yuko psychologique mapfuye kuko iyo note umenga baba yayibonye oya iki naco ni motivation niba pusa guhatana kugira ngo umwaka bazashobore gusohoka kuko nimba Aigle Noir babonye prime de match baronka mu izinkino za CAF Champions League nimba Flambeau du Centre babonye uburyo bashobora kubahereza mu izinkino za Confederation Cup ibi nivyo bibatuma bibongerana na za nguvu kiki ko bagarutse ngaha guhatana kugira ngo barabe ko umwe utahukana igikombe cy'umukuru w'igundi utahukana navuga ati igikombe cya Primus League ko biri kose ni motivation ikomeye cyane je ndiko ndabona boguma kuno murindi mu myaka nk'itatira imbere sinotangara tubonye umugugeze mu matsinda kuko urabona inzira barimo ni nziza cyane Aigle Noir aho yarabitweretse buryo umaze nk'imyaka nk'ibiri 3 umwiza uvise ushobora kumugumana ico kintu ni kintu ciza cyane nziza cyane je sinzotangara mboye mu myaka nk'ibi cyangwa itatira imbere mu gwa Aigle Noir shoye kugirirwa amahigwe yo gushika mu matsinda nkuko benshi tubinyote bahani wacu yes reka gira kumbure turaza gusumba ubutumwa bwanyu mu gico mubivuze ko kuri yo migwi mu gihe yosubira inyuma vyo bitewe niki utwo tuntu twose tudutaye turashobora gushika imigwi wasanga sinzi ko ari uburuhe sinzi ko ari blessure bagira sinzi yuko ari byo bari biteze batashobora kubironka ugasanga birabaciye intege vyose birabaho ariko ntukureka turindire bagarutse kumburumva ko baca banshena nizo match zibirarana ya baca banshena izo match zibirarana nimba ntivyoroshe defu ari gihazokina meme mu ndwi hagati ni surcharge ku bakinyi kuko ntivyoroshe ariko reka tubirindire kuri umugwi wa Aigle Noir ndetse n'uwa Flambeau du Centre. Yes, nahoze mbona kiki hari migwi navuga ati yaduze muno mwaka ariko tubona ko inzira yayo ibasubiza mu cicaro ca kabiri. Ndavuga umugwi wa Garage Express kuko mwaka kanya ufise amanota agera kuri 4 mu nkino zigera ku 9 bamaze gukina. Nagaruka kuno mugwi wa BG Green maze nawo ufise amanota agera kuri 2 mu nkino 9. Ubwo koko ino migwi yacu iduga ivuye mu cicaro ca kabiri ibije Primus League ibije neza Primus League ije gukina yariyo. Uko dukunze kubibona harabaza umengo baje gutembera bikagorana sinzi kari bwa bushobozi buke bw'imigwi ariko biri kose urabona ko imigwi yaduze mu cicaro ca mbere iri kiragorwa cyane kuzobona ibandanije muri Primus League umwakuza ico kiragoye si imigwi yose iza yiyempoza kuko uravye no mu mashampiyona akomeye no munsi raba muri Premier League hari imigwi nka hakavamwe umwe ushobora kwiyempoza muri Premier League Sunderland iri kwiyempoza nibi muri Primus League tubona ari muzingi kwiyempoza ariko uravye za Leeds za Burnley ziri munsi biragoye se hari umuntu ashaka kuvuga ati ni question y'uburyo kuko nta recruitment wagize twarabonye Sunderland yari recruitment bakibakomakomeye iraza nabo ba Granit Xhaka iraza nabo ba Renido Mandava iraza nabo ba Simon Andigra bari bamenyereye iyo Premier League n'abandi bazana turabona ati ni imwe mu equipe yaje abakinyi benshi ariko abandi bakavuga ati turafisaba hariho n'abatwanarekuye canke twazanye ugasanga ntibikomeje kugwego rwa rundi rwa Premier League rwa Premier Division rero vyumvikana ni kintu kigoye si Primus League gusa n'ahandi niko bimeze kugasanga Primus League nimba BG Green Farmers ivuga ati twebwe twarashoye kuduha mu cicaro ca mbere ariko buryo ni kintu kigoye twaraze abakinyi bamwe bamaza kudufasha abandi twadufise ugasanga biriko biba nk'ibisubira inyuma ariko ukabona muzinga ikavuga ati twe twaraze abakinyi dukuye muri deuxième division dukuye muri première division bamwe rero dufise n'umumenyereza mwiza ariko aradutunganya neza ibintu bimeze neza mu migwi iduze ntihabura umwe wikuramo ukavuga ati twe turaje gukora ibyo abandi batagize ugasanga uri impoza ariko c'est très rare tuko tubona yuko habaho imigwi itatu yempoza tukabona yayindi yo mu cicaro ca mbere isubiye inyuma gukoroka habaho umwe ashobora kuvuga ko yagabanukiwe ukabona ati nimba ari umugwi wa Burundi Sport Dynamique warumaze igihe kinini yamwe abantu mu myaka myinshi uri muri Première Division ariko no munsi il y a des probabilités yuko umugwi ushobora kumanuka mu cicaro ca kabiri nico rero dushobora kuvuga yuko hariho imigwi dufate nka Wolverhampton no munsi iri mu kibana ca nyuma rero nta urabimenya haracari kare ariko ya de probabilité yuko umugwi ushobora kuzokoroka ubandanyije wigenza kurya rero ntihabura ibisekanya ry'imigwi
bamwe bakiyemposa kuvuga ati nitumanuka, abandi bati twagabanukiwe, abakinyi twagiye ku isoko, abandi bariko baragira imvune nyinshi, ugasanga imigwi iramanutse. Nuko rero hari imigwi iza ikiyempoza iyindi ivuga ati hari iyindi migwi usanga yigumira ahandi. Nk'umugwi uravye nko muri Primus League urashobora kuvuga ati hari imigwi uzobona gake yuko ishobora kuba ngo iri kwiragwanira kumanuka kutamanuka cyaje uja muri Big 4 yigumira ahandi nyene. Ni gake uzobona umugwi Olympic Star uvuga ati ebana uyu mugwi kuragwanira kuri Big 4 iragira mu kibana cya gatatu usaba birakunze birashobora gushika ariko bishika gake. Ni nk'iyi migwi muri Premier League biragoye ko bavuga Crystal Palace yuko bavuga ati nguri kwiraza ngiye utwara igikombe, biragoye bibagake. Ariko ni ya migwi za Fulham zamaziri harya muri deuxième tableau iri 10 iri mu 8 ariko ugasanga yama ngaho ntizori kurakoroka hari. Ivyo rero birashika ku migwi myinshi ukavuga ati uyu mugwi kuzokuve ngo uramanutse nta ni gake uzokuva ku mugwi wa Celta Vigo n'ubwo mu cyaro cya kabiri, ariko ni gake uzokuva Celta Vigo nguri kurahangana za Real Madrid ngo gitwara igikombe ariko yamba hahandi hagati na hagati. Uyu bundi ibi bintu rimwe na rimwe impamvu ndavuze kiki birakwiye kubera icigwa navuga ati imigwi imwe ndetse n'abarongoye imigwi itandukanye hano iwacu muri Primus League, kuko sinzi ntumbera imigwi imwe iduganye ariko harabazi ukabona kumengo baje gutembera baje gutembera. Uravye nko mu myaka nk'ibiri itatu heze guco zizamagara Young Boys zaraje ariko zihaca zitembera, kabona ko ni wa mugwi uduza ariko imigwi yose ije kwitorera amanota. Ni navyo turiko turabona kuri za Beach Green. Uri kurabona ko sinzi ntumbero nyamukuri mu bisanzwe ko kuduga ni vyiza ariko aba barongoye imigwi nawe bagerageza bashima agatege nubwo boza n'abakinyi kuri deuxième division kiki haraho bitwara neza gusumba ugasanga bariko kuranforsa swaduduga ni vyiza cyane gusumba gukoresha bufisi imwe gufite ndazuba. Ariko Edgar ifo kumenya ikintu kimwe uno munsi muri Primus League n'ibintu bigoye. Ega iyo uri kurashiramo inguvu ubwo buryo shaka urabe n'ukuri mbwira simvuze ngo gura mu cicaro ca mbere mbwira equipe nga ivuga ati iyi equipe ifashwa n'iyi company ikomeye ngaha mu gihugu, ivuga ati twebwe ni company Edgar Company iri kurafasha umugwi wa Belgian Flammers, ni company Maquinto Company cyangwa Maquinto Limited iri kurafasha umugwi wa Kayanza United. Ni ibintu bigoye rero urashobora kuva muri usanga ari un groupe de personnes bariko bagwa inyuma y'uyo mugwi. Hama muri deuxième division hari igihe bidasaba uburyo bwinshi ugasanga ubwo buryo barabushizemwo ariko bagiye première division ça demande beaucoup d'argent. Aramarokare mugira, hari ama déplacement y'abakinyi, urumva hari ama recrutement muteza kugira, hari imishara muteza gwa abakinyi. Ivyo vyose hariho baba muzo ariko rasokora vamwe kavuga ati jewe famille yiwanje ndi kwiyemera ndiko na dépense cyane. Ejo bundi twarabonye mu bakobwa umugutwara igikombe la saison prochaine kubera president wabo itavye byerekana yuko yari we vyose. Rero vyumvikana biragoye kuja muri première division. Hari gihe utawa witeguye neza muzinga ni equipe y'ugwego rukomeye w'igisirikare urashobora kuvuga ati twebwe impamvu ndayivuze uko kiki ntaguciriyemo nimba uzi ko umugabo udugaye mu shaca mbere ubona ko utari capable yo kubutunga sezo yose mugushire ku isoko. Ivyo birabagora gose ushire ku isoko kuko reka nabwo ikintu kigoye imigwi yani wacu ibayeho mu buryo bwa société privée. Umugwi uratungirwa mu mufuko w'umuntu kandi ikintu kiragoye gose kiragoye byese. Niyo mpamvu uzabona umurongozi runaka kwema akarengi umugura wa disparate tukabura. Hare nimba dukeneye ryaterambere ryo mu cicaro ca mbere ry'umupira hano iwacu bitogana ko turishika ko mu gihe abantu batari ko bavyumva kumwe. Burya ino migwi dusiga itandukanye. President araba entete nk'uwatowe ariko si watwara umugwi wenyene. Haba hari nk'abandi bantu groupe y'abantu 10-20 bishize hamwe direka uno mugwi tugushire mu ntunganyo zacu tuwugwanirwe. Ariko no muzi usanga ari umuntu umwe ari hejuru bikaca bigorana. Iki rero nimba dukeneye ryaterambere ry'umupira hano iwacu abatwara imigwi bacumve ubona ko udugaye umugwi mu cicaro ca mbere udari capable yo kumarana fazare
ubona ko bikugora nawe ufata ingingo nk'umuntu w'umugabo. Yes, nuko reka turabicamwo rimwe na rimwe kugira ngo tubibutse ingene bimeze muri Primus League abadashobora kuba bakurikirana rino higanwa ryani wacu muri kino gihe nivyo biragoye kuko urashobora kumva ati hari inkino zibera mu Kayanza imuyinga kuri stade Runani ariko urazi twumva tuti kuri stade Intwari inkino nka zingahe nka 10 ziraberaho kuko dufise imigwi myinshi mu cicaro ca mbere dufise Burundi Sport Dynamique niyo ngaho Bujumbura, Vitaro niyo ngaho Bujumbura, Interstar niyo ngaho Bujumbura, imugwi wa Vision niyo ngaho Bujumbura n'iyindi za Rukinzo. Rero izo zose zikiri match ngaha hari benshi bashobora kubona ayo match akavuga ati bagiye kuri stade ariko no munsi zirahatandukanye biragoye avec le déplacement hari gihe utamenya ibintu rero twuko turabicako tuvuga bimwe na biriya ubona yuko bishobora kuba biba ari intambwe shira koko n'umupira kikibaduze ruguru urumva nije reko ndavuga birugeze ruguru urumva rero urumva nibigoye turacisha bo tubibutsa ingene imigwi imeze hari umuntu ashaka kuvuga ati umugwi wa Vision ntawenzi mbega umugwi wa hehe ariko akumva kuko umenya ari mu cicaro cyambe uri mu kibanza cyambere but iyo Vision yinde hamakamuka kayigusigurira ukumva ati mbega uwo mugwi kuko namuso uvuze Vitaro umuntu arayizi umuntu uvuze Muzinga umuntu arayizi Interstar umuntu arayizi ariko umuntu ashaka kuvuga ati Flambeau du Centre ati yo nishasha kubera ari umuntu wa kera ariko ntaco nivyo turabica ko tubabwira ingene biba vyifashe mu higanwa giwacu na cyane dukorera ku vyiwacu imbere ya vyose nukunda ivyiwacu nuko reka tubandane n'amakuru ya hano iwacu Edgar dusimbira muri handball ruba ariko barategura ihiganwa mpuzamakungu novuga yuko rizohuza ibihugu vyo hano mu karere ndetse no muri Afrika yo hagati ariko twabwiye ku munsi wejo yuko iryo higanwa ryotanguye itariki 2 z'ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka nyene turimo ariko kwikete ryasohotse riva mwishiramwe ry'umupira w'amaboko handball hano mu Burundi president wa Febuhand yavuze ati twashaka kubasaba imbabazi ko iryo higanwa itazoshobora kuba ritangura ku mwanya ryari ryateguriwe ko kubwo utugorane utucanke turiya ariko tuzobamenyesha igihe iryo higanwa tuzomenyesha mu nyuma igihe iryo higanwa rizotangura kuko bamwe barashaka ati nivyo le terrain yari yateguwe ntirahera neza ariko c'est pas seulement terrain itarahera ariko terrain yo irashobora kuba muri dans cette semaine ivyibanze bishobora kuba birangira ibishobora gukenerwa n'umukinyi canke umufana ashobora kuza kuri terrain bagashobora kuba birangije ariko hariho kimwe kiyo kirabera intambamyi abariko baratunganya kuko n'ubwa mbere iryo higanwa rizo baribereye hano rero ikintu nk'ico nukucitondera ukagitunganya neza ariko nibiko baravuga yuko hariho ibihugu sanzwe bifisa abakinyi babo seruke abakinyi bakina mu gisoko cy'igihugu bari mu migwi yabo ariko bakina inkino nyafrika ziko zirabera muri Maroc rero vyumvikana bavuga ati nukuri mu dutunge ushobora kuvuga ni disons basi uvuga uti nka Flambeau du Centre iri muri ari nka handball ikavuga ati dufise abakinyi bagera kuri ndwicaye batandatu bari muri national bagiye ukina izo nkino urumva rero bashavuga ati ni muturindire ndamushima cyane gose afisa ashashamwo president wa Febuhand Federation ya handball hano mu Burundi abisigura hagira abona inyuma ni terrain iri kuri ubaka hari amwagara kuri terrain kuri Sesinga benshi barahazi rero abamenyesha ati inkino itariki zari zateguriwe ko ntizizotanga kuri tariki ariko bazotumenyesha iyi tariki kuko hari ibihugu bitarakonfirma rero urinze uvuga ati twakira ibihugu byo ngaha mu karere ha muri East Africa ndetse no muri Afrika yo hagati ariko bisaba yuko bakonfirma hama nawe ukitegura kabitegurira rero kuri izo nkino bari kubarakina nyafrika bararindiriye ko izo nkino zohera hama bakegeranya abo bakinyi afite amashami cyane gose cyo n'ikibuga ko kirubakwa ciza cyane gose kizoba cakira abakinyi abarorezi batari bake ndetse urane ko bazogerageza gushiraho n'umusezero wa kijambere muri handball novuga yuko gatapi keza hamwe mu kiyashobora gutemba ntakunguke niko novuga ntakomereke cyane ariko urumva yuko ari ikintu ciza twiteze kwakira abariko baratwumva twabwiye ku munsi wejo
yuko cotanguye itariki zibiri ariko tube turabangira gato bazotumenyesha igihe kizotangura ariko tubandanye rero twitegura bana bitegura dusaba abakoci kuri uwo mwanya baronse babandanye bategura abakinyi b'intama mu rugamba ya handball kugira ngo ico gikombe ntize gitahuka kive ngaha kize kugume ngaha twerekana yuko handball ngaha mu Burundi yateye imbere